tuvuze duti ubutungane bw'Uburundi buragwaye, hariho abavuga bati uko nugushikuza, ariko hakaba n'abandi bavuga bati vy'ukuri ivyo muvuze nivyo. Kubera iki? Haba hariho abamaze kuvyibonerako. Kanatsinda ngo inda woyibaza uwayirayeko. Mumvirize namwe ingene umuntu ashobora gutsindira urubanza rw'itongo, agarutsindira mu masentare yose, ariko urubanza ntiruje mu ngiro. Sinzi ko hari uwo muri mwebwe birashikira, ariko vyama vyashikiye benshi. Umviriza namwe nuru rubanza rw'uwitwa Hagerimana Jean Bonheur. Yaguriye itongo Harindogo Michel. Aba bose akaba ari abo mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina. Hagerimana Jean Bonheur rero yaguriye itongo Harindogo Michel, ariko ntiyamenya yuko Harindogo Michel aridandaje ubugira kabiri. Vyarazungurutse, umuguzi wa mbere atahira iryo tongo, hanyuma Hagerimana Jean Bonheur aca yitwarira Harindogo Michel. Sentare ica urubanza ko Harindogo Michel ategerezwa guha irindi tongo Hagerimana Jean Bonheur, akamuha n'indishi y'akababaro. Ariko kubera vya bindi muzi nyene, urwo rubanza rwarananiranye kuja mu ngiro. Kubera ko ibi bintu biguma bishika mu gihugu c'u Burundi. Umwumva ni Hagerimana Jean Bonheur. Nyakubahwa, nariko ndavuga yuko ku rubanza rugeze muri aho ruciwe na sentare isubiramwo imanza ikaruca impaka, twaravuye turasaba isubirishwamwo ry'urwo rubanza muri iyo sentare nyene. Twararongoye iyo sentare ico gihe isubiramwo imanza ya Bujumbura, arahava ararusubizamwo, rurasubirwamwo muri iyo sentare. Rumaze gusubirwamwo, harahavuye baraduha igihe nyuma y'iminsi 8 uwo tuburana tumumenyesheje ko urubanza rwasubirishijwemo, twaciye ruhamagarwa mu ntara y'Icesi. Iminsi 8 uwo tuburana bimenyeshejwe, hama duca turitaba muri sentare. Twitavye umva naho nyene bari bagihise ya mitwe yuko baguma bagira marakuso na dodiase tudashobora kumenya kugira ngo bikunde rugume rucibwa impaka. N'ico gihe arahavuye turitaba, ngo hari mu kwezi kwa mbere twitavye urubanza ntirwaburanwa, duca duhura ntituri ku rutonde. Umwavoka w'iwanje yarahavuye arabaza ati none kubera iki tutari ku rutonde, mwaduhamagaje vyagenze gute? Mbega hagataho urubanza ko tubona rugombye kuba nk'urw'icaha rw'ikibiriraho bigenze gute? Urubanza tutararonka n'iyinga rimwe riheze tumenyeshejwe ko urubanza rwasubiwemwo kugira ngo turwitondere turuburane ko rwanyarukijwe rwose. Ararongoye intara ico gihe nawe nyene yatubwiye ati naje sindabitahura, duca rusubizwa inyuma. Hagati aho baca baduha isango, iyo sango naho nyene ntivyakunze ko bayubahiriza. Baca barasubira naho nyene baragwiba kugira ngo ruburanishwe impaka, baca baruhamagaza muri sentare itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Baruhamagaje, umucamanza umwe yarariye umutima amenyo, aravuga yuko urwo rubanza rutoburanishwa mu gihe bigaragara ko urwo rubanza ruriko ruribishwa amasango, ruhindagurirwa amasango. Voilà, izi systeme rero abantu bafise amahera barakunda kuzikoresha kugira ngo babe baraburabuza umuntu, bamuburagize asesagura utwiwe, atebe ahebe n'uguheba. Aha utagira amahera ubutashe. Benshi bama baviriyemwo ngaha. Mwiriwe, ndagize mwiriwe mwubahwa mwigisha w'ishuri ry'abarundi bose. Nitwa Hagerimana Jean Bonheur, nkaba mu ntara ya Cibitoke. Ndi mw'iteka rero ntangere kubandikira ndabitura kugira ngo mumfashe ku kibazo nagize, ikibazo co kurenganywa nkaba aho ndenganurirwa. Nyakubahwa, jewe hari mu mwaka wa 2009 niho nagenda mu ntara ya Cibitoke, ngenda ndondera itongo ryo kugura. Ncangura itongo n'umushinga ntayitwa Harindogo Michel. Iryo tongo turavugana ko ndarimugurira, aca nsaba ikiguzi, turavugana gushika aho duhuriza ku kiguzi c'1,500,000.
hama duhereje ku kiguzi c'1,500,000 haciye haza uwo bavukana yitwa Bukuru Pascal, aca aramfatira ko ngura, aca ambwira yuko uwo mwene wabo ngo adashobora kugurisha itongo kuko ngo adakomeye neza, ngo ariwe yogurisha mu kibanza ciwe. Hagati zaho umuryango wabo niho wari uri, Muharindogo Michel yari afise n'abana bakuze, baca baremera ko se wabo yogurisha. Uwo Bukuru Pascal aca arikura ku 1,500,000 aca arishira ku 1,600,000. Hagati zaho umwana w'umuhungu w'uwo Muharindogo Michel yari akuze yitwa Bizindazi Gabriel, aca avuga nawe ati nanje amahera ni make, naje nimushireko 50 niyo mbona rikwiriye. Hagati zaho jeyo ntaraca ibitoki sinari ndabimenyereyemo cane, umuntu yari yanjanye aca ambwira ati abantu n'inshuti bagurire nta ngorane nta matata arimwo. Hama rero iryo tongo turavugana, rica riva kuri uwo 1,500,000 rica rija ku 1,650,000, duca turandika amasezerano y'ubuguzi. Muri amasezerano y'ubuguzi narababaje nti mbe none ko mbona mwagiye murahindagura amabeyi nguze nande? Shavuga tuguze n'umuryango wa Muharindogo Michel. Amasezerano y'ubuguzi rero duca twandika ko tuguze n'umuryango wa Muharindogo Michel. Tongo nca ndarigura, umutama ariko arasaza yarageze mu zabukuru, ntiyashoboye kuja kunyereka uburimbi bwaryo, yagarukiye ku musozi hejuru. Uburimbi bwaryo nca ngenda ndabwerekwa n'uwo murumuna we yitwa Bukuru Pascal, hamwe n'uwo muhungu wiwe yitwa Bizindazi Gabriel. Ico tongo rero kuva ico gihe muri 2009 nariguze ari mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kw'icenda naciye ntangurana n'umutasuro ndarima. Iryo tongo maze kurima, fashe isuka ya mbere narimyemwo yeze y'ibiharage n'ibigori, haca haza umuntu aje kwitwara avuga ko yarenganijwe, iryo tongo ryagurishijwe ari iry'iwiwe. Umuntu yitwa Ntakundi Salvatore aca aritura sentare y'intango ya Mugina. Sentare irahava iraduhamagaza twe n'uwo Muharindogo Michel, turagenda turitaba. Dushitse muri sentare je nderekana ubuguzi bw'iwanje, uwo muguzi wa mbere arerekana ubuguzi bwiwe, duca dusanga iryo tongo rigurishijwe ubugira kabiri, je naguze baye umuguzi agira kabiri. Hagati aho nca mpura ku masezerano y'ubuguzi. Ubuguzi bwa mbere bwahagarariwe na Muharindogo Michel yaragurishije hamwe na murumuna we Bukuru Pascal nk'icabona. Ubuguzi bwa kabiri buca buhagararirwa na Muharindogo Michel n'umuryango wiwe kuko yari amaze kuba afise umuryango, abana bari bakuze. Buca buhagararirwa na Muharindogo Michel n'umuryango wiwe ugizwe n'abana n'umugore, hamwe n'uwo Bukuru Pascal yabaye umuhagararizi w'ubuguzi bwa mbere n'ubwo bugira kabiri bw'iwanje. Hagati aho sentare rero imaze kubona abaguzi babiri dufise amasezerano y'ubuguzi twese, sentare yaciye yubahiriza ubuguzi bwa mbere, baca bashinga yuko itongo ritwara umuguzi wa mbere, umuguzi wa kabiri nanje ngasubira kwitwarira uwo twaguze kugira ngo andihe. Sentare ica integeka kuva muri iryo tongo. Tegetse kuva muri iryo tongo je naciye ngenda ndimbura ivyimburwa vyarimwo, nca ndavamwo ndubahiriza ingingo za sentare. Hagati aho naciye ngenda ndashingisha urubanza muri sentare y'intango nyene, nshingishiriza umuryango wa Muharindogo Michel wari ugizwe nawe n'umudamu wiwe n'abana babiri biwe basinye bakuze, uwo yitwa Bizindazi Gabriel n'uwitwa Nimubona Christella. Nca nongerako yuko harimwo n'uwo Bukuru Pascal murumuna we. Sentare y'intango nyene nitwayemwo ya Mugina irahava irakira ibirego vyanje, irahamagaza Bukuru Muharindogo Michel. Muharindogo Michel amaze kwitaba yaje avuga ko aserukiye umuryango witwariwe, no ku vyireguro vyiwe biranditse ko yaje aserukiye umuryango. Hama aca aza yemera kuriha. Amaze kuza yemeye kuriha, sinabaye nkigomba yuko abo bantu bose bagiye muri ayo masezerano barinda kuza kuko yari yemeye ko andiha. Aca arasaba sentare kandi ngo yuko norindira sentare ngo indindirize ngo kugira ngo
ndindire urubanza yunguruje muri sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke ngo atsinde, ngo natatsinda ngo acaza ndihe. Ico gihe nareretse sentare yuko jewe nagurishije itongo navukako, nshashima kwimukira mu ntara ya Cibitoke kugira ngo nze kuranguriraho imigambi yiwanje, ntorindira izo manza zindi ariko araburana ntazi. Sentare nca ndayisaba ko yonsubiza itongo ringana n'iryo nari naguze, nderekana iryo tongo asubiza aho riri. Sentare yarahavuye iragira descente ku mutumba wa Kirinzi muri yo komine ya Mugina nyene, iraza iragira constat y'iryo tongo nakuwemwo, barabona uko ringana. Iryo tongo ryari hegitare n'inusu irenga. Hama ica isubiye bashaka barasubira inyuma, ico gihe baje ku mutumba wa Kirinzi, ubu hari indogo Michel yaciye anyegera, ariko abashingantahe bo ku mutumba wa Kirinzi barerekana ubu hari indogo Michel uwariwe, icari cafise kuwo mutumba n'ibiki. Abashingantahe bari barongowe n'umukuru w'umutumba n'abandi bashingantahe bo ku mutumba. Hagati aho sentare rero igeze gusohora ingingo yafashe, isohora ingingo z'uko ntsindiye gusubizwa itongo ringana n'iryo nari nanyazwe mu gihe nari naguze riri mu matati. Mw'ico gihe urwo rubanza ndagenda ndasinya urubanza rwaciwe. Hari indogo Michel ntiyigeze arusinyira, sentare iramusanga muhira kumumenyesha urubanza, aranka gusinya. Mw'ico gihe baca abashingantahe harimwo Umungo yari umukuru w'umutumba aca arasinya refus de signature y'uwo hari indogo. Urwo rubanza ntirwigeze rwunguruzwa, urubanza ruca rucika ntabanduka. Muri ico gihe rero baye ntabanduka, narageze aho nsaba ishirwa mu ngiro ry'urwo rubanza, sentare iraza kurushira mu ngiro. Kurushira mu ngiro rero bashitse kw'itongo, nderekana iryo tongo sentare ije kunshikiriza aho riri. Hama sentare igasubiramwo urubanza yaciye irarusoma, barabaza ko hari ico bahindutseko. Jewe nari natsinze ndavuga ko ataco baruhinduyeko. Uwari yatsinzwe hari indogo Michel aravuga yuko ari irya mbere avyumvise atavyo yarazi. Baramubwira ko sentare yamusanze ku mutumba wa Kirinzi kumusinyisha, akanka gusinya, abashingantahe bagasinya. Rero urwo rubanza rwabaye ntabanduka. Hama uwo bukuru Pascal buvukana n'uwo hari indogo Michel ashasaba ijambo sentare iramuha ijambo nk'umuntu uwo ari we wese ashatse gusaba ijambo sentare mu gihe yari ishashe ku mutumba. Hama acavuga yuko iryo tongo sentare ije kumpa atari irya hari indogo Michel ngo ari iry'uwo bukuru Pascal. Rero maze kubivuga uko, sentare ikirasaba ivyemezo ntavyo yigeze aronka. Yavuze ngo itongo niwe yariguze. Bashaka baza bene origine w'iryo tongo, bashaka bavuga ati itongo uyu agiyitirira yahoze ari umukomisiyoneri w'amatongo. Abantu babimukira biwabo bose niwe yabagurira itongo, atariko siwe yaryandikwako. Hagati aho rero sentare irabona ko biza guteza amakenga, amadidane mu bantu bitandukanye. Barabaza uwo hari indogo Michel bati itongo watubwiye ririmwo amabuye riri hehe? Aca arishura amajambo atandukanye, aravuga yuko yagize ubwoba bwa sentare kugira yemere ko afise irindi tongo kandi ataryo afise. Bati none ni ukuvuga ko uri imbere ya sentare uca ugira ubwoba ku buryo wishura ibitari ivyo? Nta nyishu yigeze asubira kuronka yishura. Ivyo biranditse muri kopi y'ishirwa mu ngiro ry'urubanza, icegeranyo c'ishirwa mu ngiro ry'urubanza. Hagati aho sentare irasubira inyuma, baca baratanga amasaha 28 yuko azoba yarishe indishi zijanye n'indishi y'akababaro yiwanje imbere yuko urwo rubanza ruzoshirwa mu ngiro. Sentare iragenda. Muri ico gihe baciye twuguruza, sentare y'intangamugina yaciye yugurura urubanza rwa dossier penal kuwo hari indogo Michel n'uwo bukuru Pascal. Nyakubahwa, nako tutagerageje kugira ngo twerekane ukuri, aho urwo rubanza rushikiye muri sentare ntahinyuzwa. Uwo muntu yari afise y'inshuti ikomeye. Sentare ntahinyuzwa turabuse iraduhamagaza urubanza incuro n'incuro. Ndanasaba yuko kugira ukuri kuja habona, umutama hari indogo Michel twasavye kuva mu sentare y'intango, n'ubu dusubiye tukumusaba sentare ntahinyuzwa. Ndayerekana yuko ari umutama ashaje, nkumbure no kwiyunguruza bigorana, hagaca hajamwo n'ubugaba.
ndashikira umukuru wa sentare Ntahinyuzwa arabimfashamwo, aremera sentare iragira desante kugenda kwasasa kw'itongo. Maze gushika kw'itongo narazanye ivyemezo bitandukanye, na Nyamutama arahava araza. Ivyemezo bitandukanye narazanyemwo impapuro zerekana iryo tongo ukuntu ryahora rikoteshwa, ndazanamwo ivyemezo biva mw'ishirahamwe ry'ihinguriro ry'icayi OTB, icayi carimwemwo kuva mu 1985, nderekanamwo uwakirimyemwo yanditswe, nderekanamwo kuva 1985 umuntu yakozemwo Uwahanirwa Michel muri iryo tongo yakoreyemwo umugambi wo kurima icayi, kuva 1985 yarimiramo icayi canditswe kuri we, n'uyu munsi canditswe kuri we. Nderekana ko uwo mwene wabo yiyitirira itongo Bukuru Pascal, ico gihe yari asanzwe ari wajejwe indimo z'icayi ku mutumba, ari umukozi wa OTB. Atamvo nimwe yari kureka mwene wabo yatijwe itongo kugira ngo akorere umugambi mu itongo yamutije, ashiremo ibikorwa vy'iterambere kandi yongera avyiyandikisheko. Hagati zaho sentare yaravuye irabaza abo ku mutumba, barerekana ukuri kurasubira kuravugwa, barerekana ko uwo muntu kuva 1982 ari muri iryo tongo, n'uyu munsi ari muri ryo, n'uyu munsi ari muri ryo. Mbega none nyakubahwa, ko tuzi ubugererwa umengo bwaravuyeho kuri Bagaza, nta myaka y'ubutize yigera ibaho, uburyo umuntu yaratiye ahantu yarahatiye hagera igihe akamwegukira kubera yahabaye imyaka na mirera biwe bavukiyeho nabo basaziyeho. Ndetse n'ivyo, mbega umuntu muvukana aragutiza akakugerera, nonega nyakubahwa. Ikindi naco, kuba sentare ico gihe yaciye ivugisha uwo Mutama yaramwakira iramuvugisha, iramubaza uwo munsi ahaba, n'ubwo yemeza ko aba mw'iryo tongo. Nderekana n'ubu ko adasiba kurisohoreramwo abana biwe, abubakiramwo bakaribamwo. Naho n'umwana yari Gisozi muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro, yamwimuye akamuzana kw'iryo tongo kuva 2019 aho sentare irinyagiye. Ivyo vyose ndabibereka, ariko sentare nticabujije kuvyirengagiza, cisubira gushimangira, sentare Ntahinyuzwa cisubira gushimangira ya ngingo ya sentare isubiramwo imanza yuko iryo tongo ryegukira Bukuru Pascal. Mugaba ingingo yuko hari Ndogo Michel ndiha itongo ringana iryo naguze igumaho, bakerekana ko urubanza ya nimero 23/4 ya sentare y'intango ya Mugina ikomezwa mu ngingo zayo zose. Rero nararondeye sentare ikomeza iyo ngingo, narayibutse. Mbega hoho harabaho ahantu umuntu yitwara mu gihe sentare yanse kumushirira mu ngiro ingingo yonyene yaciye, bikanka ko izishira mu ngiro, igahava umuntu akagira aho yungururiza iyo ngingo. Narereketse uwo muntu sentare yuko iyo sentare y'intango nsaba ishira mu ngiro izo manza, bambwiye ngo ninerekane amatungo y'uwo muntu. Uwo muntu amatungo yiwe nagize nta matungo afise, ya mbere najya yiyerekaniye n'itongo, kandi nanje n'iryo sentare yaciriye. Nk'ibindi navyo, mbega umuntu ari mu nzira irenze miliyoni 30-40 yogurwa, muvuga ko ashobora kubura ikintu kiri munsi y'imiliyoni 10-20 gute? Mbega iyo nzu yiwe ntimwoyifata ikadandazwa? Namba bisaba ko sentare ako gaciro k'iryo tongo igashira mu mafaranga igahava ikaronka amahera inciro. Mbega hoho izi sentare zose, uhera kuri sentare isubiramwo imanza, niyo yashimye guhindura urwo rubanza, ikaruhindura kandi bo itabanje kubaza uwo muntu hari Ndogo Michel ayandi matungo afise, ikaguma yemeza ingingo ya mbere yashikiriza itongo kandi iyo banshikirije basubiye kuri iyi myaka. None izo ngingo zizoshirwa mu ngiro gute? Ndavuga nti sentare ikabona itari bungumize ko iryo tongo, yari kubaza uwo hari Ndogo Michel ikamubaza neza amatungo yandi afise, we nyene akayiyerekanira. Ubundi bwo mwoba mwabaye sentare impenze mwiciriye urubanza guko nsinze bitanyeretse ico ntsindiye. Rero nyakubahwa, nuko ndabaremereje amajambo menshi, mumbabarire. Nanje iyo ndonse umuntu ndirira ndumva ko umengo ndahavuye ngahemuka. Rero umunsi muzoronka inyishu mwompanura canke mugashima ko ntambukiriza ikibazo, muzohava mumbwire, hama muhave mubinkorere. Murakoze.
muravyiyumvira mwebwe nyene yuko ubutungane buruhishije abantu. Hashobora kuba hariho abandi benshi cane bafise izi ngorane nyene, aho biboneka yuko urubanza rwabo rwumvikana. None nk'uru rubanza abagabo, nibaza hari umuntu atagomva, hari umuntu atumva yuko rutomoye. Wowe udandaje itongo ukaridandaza inshuro zibiri, mwumva bica bigenda gute? Bica bigenda nk'uko vyagenze, ariko murumva yuko bishyirwa mu ngiro byananiranye. Gushika ubu uyu muntu Jean Bonheur yarasesaguye utwiwe, yarirutse arasubira, birananirana. Ubu murumva yuko arushe, murumva amarira yiwe. Murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekerera ndabinginge, muze kutubwira ivy'ubutungane, muze kutubwira ivy'ubutungane, muzoba mudufashije, kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Je nta kindi kintu nshoboye, kuko nta burenganzira mfise bwo guca urubanza, ariko ico nshoboye reka ndagikore, namwe mumfashe ubu butumwa bushikire abategetsi batandukanye, baba abo bacamanza, baba umushikiranganji ajejwe ubutungane, eka n'umukuru w'igihugu. Barenganure Hagerimana Jean Bonheur. Murumva yuko arushe, murumva yuko yasesaguye utwiwe, arababaye. Nukuri bamurenganura. Turetse bimwe vyo gushikuza, murumva yuko urubanza rwiwe rwumvikana, n'umwana ari mu wa mbere yo rutahura. Uza kumva ubutumwa rero abushwiragize ahashoboka hose, kugira ngo abategetsi bacu bikubita gashi batunganirize Jean Bonheur. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye ikaze, ariko kandi ntimwibagire kugira subscribe, jeme no gusabikanya ubutumwa ku bagenzi banyu. Ahantu hose hatari ubutungane biragoye, eka mbere ntivyopfa vyaranashobotse ko hashobora kuba iterambere. Ubibona ukundi ampinyutse nka Jean Bonheur, mwumva amaze gutakaza ibintu bingana iki kandi urubanza rwiwe rwumvikana.